twitondore akaramutse agace twavugira icyo ushaka kubaganirira tuje mwese jewe ni Ingabire Belle Chancel abasanzwe b'umukuza Kuyats aba nari maze igihe mfatira no ku ishuri nabo bize Chancel nsanzwe mumenyereye umunyeshuri Chancel igiki ugahehe ugagejeje amashuri niga kuri Université Lumière campus Rutanga niga faculté ya gestion et administration abandi mu batwaye neza cyane urumva amashuri yari yakudutwaye ubwabo nyene umuntu waje cyane urumva usanga bigoye umwanya ugasanga kwikwiza ibyigwa abona yari makuru yose urakabona utegereje ibyigwa muri Athena aho tungana ntaho tugusigira izo maturi ngaho tuzokurindira ntacyo rero urakoze none uno munsi turaganira uno munsi ariko ngo rumengo hariho utuntu waje wibangikanisha ariko imbere y'uko tuvuga kuri ibi nashaka kukubwira umunywanyi wa Athena akaba ari irya mbere nguri ino sheni karibu washitse Athena TV turabafitiye ibiganiro bikuza umutima bikuza ubuzima bw'umutima na spirituel turabafitiye ibiganiro bikuza ibiganiro birayagiza la culture hajya imico yego ibiganiro by'imico kama turabafitiye ibiganiro bikuza imigenderanire y'abantu n'abandi turabafitiye ibiganiro dushobora kutwungura mu bwenge na intellectuel dufitiye n'ibindi biganiro bishobora kubungura mu buryo busanzwe butunganya ubuzima bwanyu mu buryo busanzwe bwiyungunganya mu buzima bwanyu kugira ngo turondere akanoti dukore ibyunguka sibyo shansi dukore ibyunguka ubutaha Imana yaduhaye ubuzima amagara ubutaha Imana yaduhaye ubwenge no gushaka ubutaha Imana yaduhaye w'amaboko n'ibindi byinshi dufite tubigisha ubusa ariko tubibyaza umusaruro tubibyaza umusaruro none rero ushobora kwisabona niba utaragera ibiganiro byose ndakubwiye n'ibindi bizoza nagera ko ibyo ucuruza ushobora kwisabone ariko ikiganiro gikurikire cyose gushaka ku mpera ndazi neza ko bizakugirira akamaro tutarangiriye rero Chancel tugiye no munsi batuzaniye uduki tubonye batwita utupasiye cyangwa udukomo barengane babivuga gusa benshi batwita utupasiye harimo n'agashapure yego harimo n'agashapure gakunze mu budede yego none unye nitwo wambara nitwo kuba tuze ijambo nyamukuru ryatumye utuzana ngaha no kuri plateau kugira ngo tubagire abakiriya cyane kugira tubagire abakiriya mushorere muneze imbere twavuze ko kuri Axe twigira byinshi no guteza imbere mu buryo butandukanye haba ibintu n'icyo usanzwe nkora kugira ngo biteze imbere kugira ibyo tunandika ku maboko abandi ababyifuza ababishaka tumenyere tutagoye tutaremereye ushobora no kugaha kado mugenzi wawe kuri anniversaire waba ukari mugenzi wawe agira anniversaire ukamuha ikintu cyangwa akamera akakubana makeya mugabo umuhaye akapase wanditsemo akazina kiwe n'akantu nyine ashobora kukwibukirako gato kadashobora kugutwara amahera menshi gusa ibyo yaje niyo kumudandaza kugira njyewe niteze imbere yego l'objectif ya Chancel ni kwiteza imbere mugabo atumye dushaje atumye tuberwa dufashe kuberwa natwe tumufashe gutera imbere nabyumvise
tugere ku muri rishasha hanze none wowe uri umunyeshuri wiga gestion d'administration des affaires ibi bintu byo gukora udukomo wabitanguye gute ibinya nabitanguye maze kumara atamura fisi ico gihe nkamera nari fisi nayo naronka naca ndayakoresha hama buke buke ndatahura yuko ingorane z'amahera ingorane ntacyo mfise nshaka gukora nta ide y'ikintu na kimwe nshaka gukora kubera yuko ndose amahera nca ndayakoresha rero maze gushika muri universite maze gutangura muri universite ndiyumvira ni igiki nogira gisanzwe ku buryo noza ndakuramo ibiraduke ku buryo nkeneye nk'akantu ntarinda iminsi yose kugenda gusaba umuvyeyi hama ava yuko ntangura ibi nari mfise umugenzi abikora hama akaza arambwira ati akampa amafoto ati genda ushire kuri statut nanje bakatize n'ibintu bisanzwe amushirirako bisanzwe hama nkamuzanira abakiriya haragera igihe arambwira ati ico gihe yabudandaza 3500 ati byozoza urampa 2000 hama 1500 tuzurayatwara tukavasire kamwe kamwe aguhaye komisiyo nanje canabura kugira akamotivasiyo maze kuronka amahera tugira akamotivasiyo canabura nzatega akamotivasiyo nzadafasha abantu nabarondera nabakoka kwe hama cangira umugenzi maze kugera mu wa mbere hagati cangira umugenzi ambwira ati none ibyo nawe ntiwovyigirira hama arafasha amahera makenya ngasaba n'ayandi abavyeyi hama ndatangura ngitangura natanguje couleur imwe ndavyibuka natanguje couleur noire yomye haba kahakwe ayo nagenda kuguma make azadogereza nzanagura n'ayandi makuru muri make nuko bwatanguye ariko utugende icyumviro cyavuye ku mugenzi wawe yaratangiye gukora kandi aho none aho utanguriye kubikora ntiyashakuye ntiyababaye ko ugiye konti hanze nubwo yuko ari umuntu mwiza cyangwa umugenzi mwiza kubera yuko ndi imbere yuko ntangura umva je ntavyo narizi guhasabwa ibi ngo canke ibintu nyamukuru ngo ni ibi ngo hakenewe ibi ngo canke naramwegereye ndamubaza ati je nanje ko ndiyumvira gutangura ati wofasha ukambwira ibintu nyamukuru notanguza bivanye n'ayakora fise hama aramfasha arambwira ati ntanguza ibiriya n'ibi hama ibindi byose ndazongera ko buhoro buhoro mema maze gutangura ntabwo twaciye twahana mu kubera ngo nahora ndamuzanira abantu buri iki oya bishitse jewe nkaronka nka commande iyo kuro hatayumvise kandi nkabona ati ntawe yafise wo kuja kuyirangura ndamuha umukiriya ndamuha kandi nawe iyo atayifise arambonera akambwira ati uyu muntu ushobora kubikorera kandi tuvuga yuko yambereye umugenzi mwiza yego abagenzi nkawe mani bateze kurinda abagenzi nkabo batwereka ukuntu dushobora kwiyungunganya ukuntu twoshobora gukoresha neza potentiel dufite kugira ngo dushobore kwibyaza umusaruro umwanya waheze none gashamba uratanguye gukora amabasi rero nyene canke urafise n'utundi tuntu wagiye uriyumvira mu nyuma woshiramo kugira ngo wagure urudandaza gushika ubu nkora amabase cane amakorye ndayakora ariko mpamvu yose yo mw'izosi yo mu budede nyene sino apa nyene nashoboye kwagura ibinya natanguje naciye nza ndafata mu mahera make nashobora kuronka mibi aza ndarangura amahereni fate ava muri Tanzania hama nanje nkaca nza kuyadandaza gusa gushika kw'iyi saha ni ubudede nibwo nikorera hama ibindi usanga ari ibindi ndondeye bivanye n'amahera mfise abirangura uvuze ibindi ushaka kuvuga ayo mahereni canke harimo n'ibindi gushika ubu nagize amahereni hariho n'ubundi buntu bukoraho bwo mu mutwe sinzi ingene babwitwa hamwe n'amabagi
ubuntu bwo mu mutwe no kuvuga bafungisha imishatsi n'amasateti cyane yego twari dukwiye kubironka navyo nyene twari dukwiye kubibona rega ishyirahamwe ry'umugenzi ryotera imbere nyene entreprise y'umugenzi yotera imbere kandi mu gutera imbere ni nk'uko uwo mugenzi yarakubwiye ati shira kuri statut ukamufasha na marketing nuko bimenyekanisha ni nk'uko uriko urabigira ukamenyekanisha ibyo urakora hanyuma ukabwira n'abagenzi twese turaha kugira ngo tugushyigikire tugufate mu mugongo none mugabo ndashaka kumenya burya uri kuragira utanguye kugirisha wavuze ko wasabye intererano ababyeyi bawe mugabo none ntiyagera ahantu bakavuga bati ibyo bintu bigiye gutwara ubwenge kugira bikubuze kubandanya amashuri utangure wishinge ugira utwo tuntu tw'udukorikori mbaye hanyuma bihabwe bikwibagiza yuko ugeza kwiga amashuri ukayabandanya kugera ngaha anye nibaza yuko iyinya yoba iri classe mu ma business mato mato nari manini yoba aza kugira gutwara umwanya munini kubera ni byo bwa mbere nyine nabikora nka divertissement mugabo hariho umuvyeyi igihe ashaka kukubwira dufate ubundi ko ndakora ibi ndasanga mama hari ibintu ambwira ati ibi ni wabikoze mugabo uri gukora ibintu umva baba bamaze kubona yuko umwanya wawufishije ubusa kandi wowe uba wabigize n'ibyo l'important ni ukuri ibinya ugukora byo kwiyungunganya nk'uko wavuze bitaba intambanyi ku mapriyo tutegereza kugira nk'ubu nabavuze ati ndi muri akisa mugabo ndi umunyeshuri mugabo mbanza gupriyoriza ishuri kubera giciye n'ibirinya rero ntibigutware umwanya dufate w'ibikorwa ubwiriza kugira muhira w'ibikorwa utegereza gukora aha kugira ntushavuze n'umuvyeyi kandi abone siko bisemye mu byo unakora yego ko utaguma wiyumvira gusa ngo ndondere udufaranga ngo uhave wibagira yuko umuntu akuvugwa wibagire yuko uraba umuvyeyi wawe ukibagirana abandi madobo usanga ufise mu buzima bwa misi yose ego mbega wowe uriko uraraba mu kibano nibaza ngo no mu bajene mwigana ngira ngo singaje hariho abandi ubona bafise utundi initiative bafise utuntu bakora tutu business ajya duto canke y'abanininya ubona harebwa abarimwo bafise ivyo vyiyumviro nk'ivyo ufise ego beaucoup plus ndakubibona kuba nk'ubo tubiganye beaucoup plus abakobwa hari abakobwa tubigana bafise ibintu vyinshi usanga bafise ibirato usanga bafise amabiju ibintu nyene aronderamo kugira buke je mu tubigana barakaje wowe uri muri komande kenshi hari igihe kera je ngira ngo abo byaranyinjiye kera ariko kera tuciga muri secondaire canke twiga muri universite abantu baja mu byo gusenga kenshi baravuga ngo ibyo bintu ngo byo gusenga mutuma mujamo ngo bituma mubijya uburyo wari musuye kwiyumvira ngo kuzura ko ufite ibindi bintu bikenewe rero no muri korari aho usanzwe uherereye mu kibana aho ubona aho ugeze amazi ubona nanjye iyo esprit yo kwiyungunganya iyo esprit yo ati aka kanya sinagapfusha ubusa ndondera akantu kanyunganira cyangwa mbese ababyeyi ikintu cyose ubona iyo esprit bayifite n'abandi mbagije muri vie sociale yanje abantu bose bari boza bantubwira jewe babajene bakorereye kuri abo bo muri korari uvuze muri partie yo muri korari nabo nyene barahari mugabo si benshi nk'uko byabwirizwa kuba kubera yuko le monde turimo ubu kandi surtout mu gihugu cacu kera ababyeyi bacu batubwira ati ahejeje universite yaca postira agacaruka akazi mugabo ubundi siko bimeze uricara imyaka itatu muhira imyaka ine imyaka itanu ibyo bise ikintu nagito kikuzanira n'igihumbi basi urumva urakenda nyene ugakenerwa kera rero bivanye n'uko byakwirizwa kubera hariho umuntu usanga yarahejeje
ashomeye none ko bagusabye ukimubaza ugira iki nta na kimwe gakurirwa muri byabye ukaba ukazoga ukihereza ibarabara nkabona ati beaucoup plus abo abakwiye kurondera akantu gato naho kumurondera akantu ujya ko komisiyo ya sex je ndibuka kera ane nk'ikigirira ko umugenzi wanje mama yarantega ngo ndiko njya komisiyo ya sex gusa je naciye ngira safi yo kuma ndondera ndaduga ndarondera n'abandi basi nza ndaje ku komisiyo 2000 5000 bityo hama nawe ukagira iyo isi donc ariko en general si benshi bose nkuko byabwiriza Yego. Nibyo kera ndabyumva nk'uko najemeza agashomeri kari kameze kunyene bageze aho ampere mugabo ndazi ko najewe hariho abantu twiganye kandi bumve ngo maze iminsi itari mike mpejeje imyaka itari mike ariko gushika kuri uno munsi atakazi na kamwe araronka yaba ko muri leta yaba ko muri kwiga atakazi na kamwe araronka ashaka kuvuga rero n'abakenyezi batari bake bari mu rugo atakazi na kamwe bafite bari aho bumva turaba abana bacabara abana mugabo kuraba abana navyo byari byiza uravye abana mugabo ukaba ushobora akubwiye ati nshaka igitumbura ukaba ufite amafaranga ushobora kumugurira igitumbura utarinze kubwira umushinga ntaye ngo mu mafaranga y'igitumbura kandi ingoma yani yaheze ngo rero ndashimye cyane uwo mutima ufite uwo mutima n'abajene bandi ubona hirya no hino yawe bagira utwo initiative two kurondera ikintu bakora kibasahiriza kuko batahuye yuko naho kazoza gatangura uno munsi abantu bo muri rero ngo je n'ubu demain commence aujourd'hui nturere amaboko ntiwicare tereza kajisho hirya no hino urabe ibyo abandi bakora urabe nawe utobyenspira urabe ibyo abandi bakora urabe ko utobafasha iyo marketing baguhe ka komisiyo mugabo si utuntu mugatsi two tuntu tw'udukomisiyo yagenze umugatsi muntu hari igihe umuntu amugara hariyo abamugara n'abacabagira ahubwo initiative mugabo benshi baramugara ukimera nka wa mukokayi aguma ahamagara abantu ku muduga mugabo ntiyige ntazokwigira yivorera ngo abe umushoferi ntazokwivorera ngo abe konvoyeri ntazokwivorera ngo agire yicara ngaho ukaza bamucorera sensa igihumbi uvyiyumviriye kandi ubundi nawe akigira gutya atanamucorera gukura amaboko mu mpuzu tukaba tuvuga ngo kwemera kuvyara ubuzima ni ukukwemera kuvyara ubuzima si uko nyene ni uko biva mu majambo twama turiko turasenga iminsi yose ngo ivyo kurya bidukwiye uyu munsi harimo kurya ivyo kurya bidukwiye uyu munsi harimo no kuduha ubwenge kutwugurura amaso kugira ngo tubone igikenewe nico twokora hanyuma umuntu ntarindire kugira umutahe munini ngo agire iduka ryuzuye ibintu n'ibindi adandaza ariko ugatangurira aho nyene uri tanguza ico ufise hanyuma ibindi bizoza bukebuke none chance iyi entreprise yawe iragatera imbere iragatera imbere ndashaka gutubwira none nta ambition ufise nta rêve ufise sinzi ko bwa rêve canke ambition canke objectif ufise urumva ko wagiye ubunguruza ukavuga uti ngira amahereni ngire gatuma muri Tanzania gatuma hehe aho ushaka kuzoshika urumva akazi hari igihe katakazi ubwo nyene niyo koze nticobuza kubandanya witorera utwo dufaranga kubera umuntu ni vyiza ko agwiza amasoko akuramo none wowe wumva ushaka ko bizoshika hehe je novuga yuko nta rêve yanje canke visa yanje yuko ndabibona ubwa mbere je sinabona ko notangurira muri biriya vyose ndabona umwe ngo notangurira mu mabiju ikindi ngaravya n'ibintu
bizimvye mugabo yari yo nubwo ati vision ya mbere niyo je numva yuko nk'ihangiro ryanje ni d'abord gukuza ibinya bitonya mfise kuko jewe ça m'a donné du courage kubona yuko mibi nyene bikenya mfise ushobora no gukuramo n'amahereni ushobora gukuramo n'ibindi rero rêve yanje nuko mibi bitonya nyene nkora ndabibyaza umusaruro mwinshi ku buryo nokorera cyane mu mabishu hama n'ibisi noca ndabiheba ahubwo n'ibihinya novyagura cyane kubera yuko hariyo amakuru ari nashatse kugura inadahari urinda kwikomandira directement muri Tanzania naciye ndabireka kubera atamahera camugata ni kurangura aho dusanzwe turamenya twese muri birumba twese urashobora kugira amakomande specifique y'uwawe comme ça urumva abatandukanye na bya bindi uzanye bishasha batari bwabone abandi batari bwabone gutyo abantu bakabishima je numva umengo uriko uraba umuntu w'umuimportatrice umuntu w'umuimportatrice azoshika kure kandi nta nkeka ko mukama ngazohezeka ibikorwa by'amaboko yacu niko ijambo ryiwe rivuga nebuka n'umwe wa mugani Yesu abwiza imikate yuko yavuze ati mufisiki hanyuma bakazana ngo imikate ngo ibiri ngo imikate itanu ngo n'ifi zibiri hanyuma iyo mikate itanu n'ifi zibiri iyo bavuga bati nta na kimwe dufise sinzi ukuntu vyari guca bigenda abazima bari bafite hama barubahuka no kutwerekana none rero nawe ko ubahutse no kwerekana utwo ufise mukama bigwize kandi ntituramunandandanya kubura ubwenge ushike kure haba mu mashuri haba no kuri iryo hangiro bihaye none rero gashance mbere yuko turangiza iki kiganiro catwe nawe wumva akajambo wobwira urundi rwaruka ufatiye muri context turimwo mu gihugu abajene benshi baheze amashuri bakaba bari aho akajambo wabwira nk'impanuro canke n'abavyeyi nyene kuko nibwira kugira ngo uwo umeze gutyo harimwo n'inzira abavyeyi baguhaye bituma ushaka gutera imbere wumva ari akantu icyo numva nobwira abo bajene ni kugira ide y'ikintu ari mugisha aherutse kutwigisha aravuga kahise yatubwira ati il faut avoir toujours une idée de projet en tête ku buryo kubera yuko urashobora ubunyene kugwa nko ku muntu agaca avuga ati shatse je ndafise 20 millions yandaze gushaka gukora iki ngira umugambi ufise hamana gacha nyene ugasanga muri place nyene urabuze icyo ugira donc yatubwira ati il faut avoir toujours une idée de projet en tête nkuko nabivuze amahera urashobora no kuyaronka mugabo urayakoresha kandi niyo waronka ikintu ushaka kugura urakigura tant que udafise iciyumviro c'ikintu ushaka kugura ntibikunda d'abord il faut réaliser le monde turimo notre pays ingene ama situation tubayemo tuzoheza twese muce turonka akazi hariyo abazoshomera imyaka 3 hariyo abazoshomera imyaka 5 donc il faut essayer d'avoir une idée de projet hama ikindi novuga ni ntutinye kugira gutangura naho ufise 20,000 naho ufise jewe ahubwo naciye réaliser yuko najewe ubwanje umego narindiriye ko ndova amahera menshi mbere yuko ntangura aho naciye nimba ati none nkacagiye narifise nka 30,000 ariko se yavana natanguye kera donc nturindire ngo uronke ngo menshi utwo dukenya nyene dukenya ariko ushobora kuvamo ugume wese kandi rero ikindi naco ushobora kwesera rimwe bikanga jewe nk'igitangura naratanguye ndaronka abakiriya 10 hama apart abakiriya 10 naramaze nka kamo natamutiye rimwe ngo ntangura kwibura ntangura kureba ibintu byose naguze abadepanse ntabwo ati nk'ubu y'amahera iyo ngenda kuyaga
mugabo ntiwihebure naciye narabandanyije birakoraje yo guposta ndaha usi n'abagenzi banje kurya mugenzi wanje yabigenze ukagira courage yo kwavansa ukarondera usi n'abantu bagusutena naho abo hari abavyeyi bagusutena n'abatogusutena hama usi ibintu vyawe ukabisengera hama ukiyemera no kwiyemera gusenga Imana ukizera hanyuma utajya ukigwa kubera hari igihe bitaca bikorwa nyene yego ukaronka n'abagenzi bagushigikira abakunzi ba Asia Vibes ikiganiro ndizera yuko cabafashije nabisubiyemo umuntu azi yuko ari mushasha karibu mugire subscribe hamufyonde ngaho kuri iyo nzogera kuri iyo cloche de notification ntihagire ikiganiro ca Asia Vibes TV kizashobora kugucika uzohamenya ibitari bike ndabikwemereye hanyuma ugire commentaire mutubwire uko mwabonye iki kiganiro mutubwire ibindi biganiro mwifuza ko tuzobashikirako kumbure hanyuma mumutere intege chance mumushorere ntimusarishe bene mumushorere ibintu ni vyiza namwe mufise abagenzi canke inshuti ziri hanze mu yandi makungu muzirungikire amakado bene n'amakado azimbutse kandi meza cane muri mwaho mushaka n'amahereni muzoca mumubwira amahereni ari yasorti arayafise azoca yabaha bene none rero gashance turangiza iki kiganiro cacu jewe ubwanje nanezerewe kandi n'ukuri mukama kuja imbere ego basezera abanywanyi hanyuma tubandanye ibikurikira nanjye ndagushimiye ku kanya tumaranye ndashimiye n'abadukurikiranye abariko baradukurikirana n'abazobibona mu nyuma hama nk'uko nabivuze jewe novyitwa yuko akanya ari aka business gatoya ntabwo ndashika kure rwose ku buryo novuga ati ngo narashitse hari byinshi bikenera hari igihe nshika bimwe twitwa amamoment de crise ugasanga ntakifise kuri wowe wese bashaka kunterera byoshimisha kugira mbandanye ngira aho nishaka kwishikana si ari umugenzi ufise ashaka kugura si ari ico ushaka kumfasha si ari amayide wumva ushaka kumbwira kuko hari igihe abantu turimita juste kuri ku mahera gusa ngabo n'amayide sapoti gusa ego cane nibaza ko novuga nimero yanje hama n'ibindi turashaka kwitanga muri commentaire nimero yanje ni 77 905 449 77 905 449 ndagushimiye cyane kuba yatwabaranye nawe ndabizi afise abana ndabiza kugenda namuhaye abagore wakuze cyane ego merci beaucoup bye bye